byarigeze kuvuga ko Fanny igeze gusohokana na Chris akina muri Ihuriro TV ujya muganga ucumubona. Je nakubwiye jewe Chris ntitwigeze dukundana ngo twarakoranye akazi. Jewe Chris naho twahurira kugira ngo dushobore kugendana. Ariko abigusavye sometime wavyeme. Kubera iki? Ababinsaba ko twogendana ni benshi. Gira uko biri kose. Chris ni wabona ko hageze. Ariko arakomeye wowe nubona ko Ne Chris ni umushurashutse. Oya asimuze ko ari None kubera ko ivyo nibiki. Ivyo nibiki. Je ukuntu umugoma munyagiriza ngo iki ubu wanje ndi mukuba mwereka. Ubwira kwereka mu Burundi yavumye neza atwarinda ataninda muhira. agaca yiba. Oya Fanny Fanny yiba. Oya igitani yibaruka rero bisigura yuko yaravumye. Fanny ni bwana kina film. Fanny ariyubashe. Ndiko ndabwira biyubashe. Urera aravuma ko kwataravyaro. No. Chris ari kumwe n'abantu bazima. Ugendana n'abantu bazima ucumenya n'ingeso. Bimaze gushika mu buzima bwawe kwipimisha mugira wase. Nama ngenda mu mezi 3. Mu mezi 3. Banyi. Oya ntambanye ndipimisha kuko imbanyi umuntu yifise uravyiyumvamwe ko yifise inda. Birinze biba vraiment. Ni Chris ndabisubiyemo. Nindarinda ndamutera inda. Ndakwinginze Chris ntuzoyikuremo kandi wanashana nica urabizi. Oi. Isaac TV, Mr. Home Star Boy, Mr. Meat, the voice from Injo, niyo mazina yanje behind kama turi kumwe na Hakim Junior nko twama tubikora kuri Isaac TV. We are on time, turi kumwanya mukubazanira ibiganiro bimeze neza biryoshe cyane. No munsi urambona ukuntu nimereye. Nemara nimvuye ku gifutari, nimba ari futari sijui. Turi ngo kwa Fanny Lavine ujya kina amafini. Umana gaciri n'udwaragi. Stock. Ibi ni biharage. Nagace Hakim Junior murazi ko ndabakunda cyane gose ni Isaac TV igira subscribe cugena no kunkinza hano bita kunkinzo je sinzi ko hari amantibare bambara navyo nzi ariko andika inkinzo TV kugira dutangure ikiganiro fresh kugira dutangure kuraba ikiganiro neza umanze ucugenda uboje kuri inkinzo TV amahura ibintu vyiwabo bakina bimeze fresh akabunga fresh byose bimeze bien ndazi nawaza kuraraza kuryoherwa cyane nta namahero uza kuriha nayo mamega gusa warishe y'ukwezi uza kugenda kuraba kuri inkinzo bigene neza mucugira sabone kuri Isaac TV kugira tubazana ibintu bimeze neza cyane gose ni Starboy namaze gushika ukomeze kose ndashima Imana aho uri wumva umeze fresh waronsa utwo kujya umeze bien ariko nimba utaraturonka Imana irahari yo mwijuru irashobora kutukuronsa nimba ugwaye naho uraza gukira mu izina ry'Imana ibivanye n'Imana wemera ndi kumwe n'abantu Novuga ko bavuye Ngozi NGZ kugasaka hariya hose turahazi muri Zoom tukagenda hano bita kubibwa hariya hose turahazi reka nenda baramutse abakunzi ba Isaac TV ariko mu nkundire gato baramutse gato imbere ko dutangura ikiganiro dushatse turakora ikiganiro kiryoshe ukirabe kuko ndazi uraza kuba interesse naco ndahera ngaha ku mwigeme canke mere ku musore ariko ntaho vyakabaye ko umwigeme atangura turahera ku musore papa umeze neza man cyambere banze umenya ko je ntari umusore ndumuntu afise umuryango mu papa none ubaye umugabo nuba waciye mu busore basi nari umusore reka duhere kuri uyu muntu yahoze ari umusore ushaka kongira umusore ushaka kuvuga ko abandaganishije rero bagumije ari reka duhere kuri uno mupapa nico gituma nahereye ku mupapa kugira umupapa ni watangura kuvuga imbere y'abigeme canke y'aba mama yes banyita Joakim Smith n'umusore atovye muri iki gihe ndibaza ko mumaze imisi muguma mubona ibintu vyinshi ku ma interview ubutanzi arambarigwa banyita Joakim Smith zabaye nyinshi akavuta kameze bien zani bazi baragwama mesa no iyi ni mukorogo rasta ntuze yarampaye amamesa bakavanga ni Alvin Smith sinzi yabigenza kujya kuntu yavuze yuko ngo bakeneye ngo barambiza baragira barakoroga mukorogo naramurondeye kwisize nkiyangana so just uyu numwotsi wayo gusa watumye urumva ninisiga aho bizoba bikomeye uyu numwotsi gusa nakamoto ka mukorogo urumva ninisiga aho bizoba birenze sindisiga ahantu cyuhushe ko twavuye Ngozi niho hakanya ariko town sometime turazikora tugasigara mu masengre cyane dukora ikiganiro wako ndashaka gukora agapira nkava nshaka ibintu biraho kwa ndabikumbuye ariko cyo nakubwira coco kurubatsima ndubaza ariko nisigura ko bankonye nino cugira moya mbiri pembe sindikone je ne suis pas le connais ni bankonye ngo bishitse ukacibikora madame agacavyumva ari havyumvise nibaza ko kwihangana iki ibintu ko kumva ko napfuye ntagaruka muhira umaze kubona abantu bagize divorce
erega bagize divorce n'ababasinye ko ntimwagira divorce mutasinye niwe mwarasinye na madame cyane ya imbere y'Imana neza n'abantu wogenda mumenya twatanga ikiganiro reka tumaze tuakira abandi gato no mutibe yaranjanira nije reka cyo dera kwa Fani yambaye n'agasheneti kanditse ko Fani okay turamusa abakunzi ba Isaac TV mbere novuga yuko we nturi umushitsi kuko namba waduha namba baraturanguye uno mwigeme namba yaduhaye umuti twama twamukoresheje mungu abo twamusanze mu rugo n'agakiringana ndagatoye kwa nabonye stock ngaha ramusa abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane namanda bakumbuye kuko ndabakunda cyane hama nawe karibu mu rugo wanje nigamiro ushitse muhira kandi icyanzanye amato ansumira cyangwa ubwenge bwanje bunsumira nashaka kubona na wa mwigeme wawe muga ntawo nsanze arafise umwigeme nyene akiri muto mugabo nagomba ndabe nyene ko no mukoresha ikiganiro gira tugende dukoze umuntu je nawe kugiye kutazigera hamusanga uwo munga ashaka umukobwa wanje ndabya nashaka kumukoresha ikiganiro gira turabe nyene nawe tumuteze imbere oya ntaragera Okay. Abakunzi ba Isaac TV baza kuba baramukije. Ikiganiro ntikiraryoha ngaha. Novuga yuko amaso muyagumize hano. Ubu muri no mwanya tuko turagira presentation nibaze ko bagiye kuri Inkinzo TV ibintu bimeze neza cyane gose. Sister waberewe wambaye mbega izi style nawe yambaye bazitagute. Je ko atazonsi ko atamusi numwe ndazambara. Umeze neza sister? Meze neza. Amazina mabuce. Kersi Adinete. Kersi. No kunagira. Kersi Adinete. Biratugoranye baje gute kugira ushike bujo biramugunda naje ni imodoka tubwira ibintu bitatu wiyumvire avaye kushike bujumbura ukavuga ati avaye kushike bujumbura uvuye Ingozi ibi bintu uko bigenda kose nigeza kuva bijumbura ndabikoze bitatu oya ubu natwazananye kwanza sina ibintu bitatu wavuze ati mbona giye bujumbura uko biri kose nzogaruka ntevye ariko ibi bintu bitatu mva ndabiheje twaje kuramukanya cyambere kwa Fani cha kabiri naramukije abagenzi na project za uriko uramuvugira kandi umviriza kwanza renda hindiye ubunye kibazo ntago nshaka rero ibintu by'imvange personnellement ibintu vyiwawe bitatu aba batari bazi abo oya bari babizi kuko bari bafise gahunda barafise utuntu nka dutatu twiwawe wisangije uvuga ati ko biri kose negezwa kuvata ibi nabirangije nivyo nakubwiye na muhaba rufise ngacha nk'umushiri hano tawe mwagiye mubona mwambiri dodo ni bishasha Yes turakina amafilme kugira tubeho turakina amafilme kugira turonka ayagasukari kugira dutunge imiryango yacu naho bamwe batazi yuko tubikikora nk'akazi kugira dushobore kuronka isosi uko biri kose tubikora nk'akazi ariko kubivuga yuko bamwe barashobora kubiha yindi ntumbero bakavuga ati turakina filme kugira tuyiryohere ikibazo reka ndagishire kuri no muntu benshi bibaza ko dukina kugira tuyiryohere nico gituma usanga bataduhaye n'amaviews canke barabi ibintu vyacu kuri ico kintu kivuga ko ikijashe ico kintu nazi kintu kivuga ko Jesse nkora filme kugira niryohere oya no jamais dans la vie sinshobora ko filme twe tuyifata nk'umwuga je mbere sinavuga mu vyinshi jiwe nababwiye Fani n'umuvyeyi wanje sivyo yakuvyaye none kuri filme cyane umuvyeyi Yesu wakuvyaye yakuvyaye muri filme umuvyeyi Yesu wakuvyaye gusa umuvyeyi no kubana neza n'umuntu ukamwubaka akakugira impanuro ukazikurikiza uwo n'umuvyeyi wawe reka umuntu akugirira impanuro ntaba kwanka bagukunda uwo n'umuvyeyi sivyo Fani ico gituma ndakubwira yuko rero filme rakazi atari vyane abariko bayikora yuko bikinisha ni mukomeze ngikinisha kandi kwikinisha nica twe turi mu kazi twe turi muri filme tuzi ko turakora akazi sivyo Joaquin Smith narimanukiye navuye kuri kamera nzi imbere ya kamera ko nabona mkomera njana yiti jewe nakuya narimanukiye Junior ni wanzi Junior jaranzi wo muri Isaac TV umukorana je ni wanzi je narikorokeye ubwambe nahora nkamera twarahurira mu birori nini Joaquin ni azime sapatira nini yashushe burandiziye kuri kamera ni mu muriki nanje mu mbone so ikintu nano babwira karagaciyemo cyo nababwira gusa filme nakazi dukuriye kuyubaha nitwova Ingozi Gerard Confis umugore n'umwana kandi ndamukunda cyane ndamwubaha ari hose yitwa Annie Darlene Smith uzomuhiga kuri Facebook kenshi konte yo ndayifise umudraga kazi kiyo konte yo ndayifise block atari ishura cha block ivyo ni mwigwa murabira drago cyo nabwira rero ubu rero waratoye account ndayifise ariko nawe narafise yo jewe attention il faut voir le téléphone de Somalie comme la police ariko gato waramenye kuryamana n'umudamu woshobora kuzibujumbura ukararuka nyene wenyene utaronse nyene akanu quelque part birakunda urazi gatuma bikunda naryamye amezi 9 mu nda ya mama tutari kumwe
nibaza ko Niyo bikora wari bwavuke wari wabimenye ukuntu babikora. ariko niyo narindi kubikora Niyo wari uri. none sinabona muze abikora None erega je message narayibona araza bibi nkanda bibona nawe nani mu amubwira ati punguza mzee. namwamze kaza man none wocu mubwira chicken egg man ahubwo ndashimiye mama na papa aho bari ndabakunda cyane Nawe baragize waciye uvuga uri gishirira nkawe. banze kenshimira abantu ndashimiye mama na papa aho bari barakoze ziga n'inguvu n'energy man kugira uvyare umuntu umwana ava kure hama ndanasabiye kumana Mwiza gatoyi oya ndanasabiye gatoyi. Tuvuge rero yuko abapapa batabikora bien n'aba nabo bazovuka nyine umenga. Ni mu mpepeye. Siho bari. Icyo ngo yuko abapapa nabo badakaza nyene kubera haba abadamu bavuga ati je ndakuvuye ko ndaguhevye kubera ntubinkorera neza. Tuvuge yuko rero n'abana babo ko bizoba ingoma. Rasta sinzi kumviriza iby'abantu sinzi no kuraba ngo iby'abantu Rasta je ndashoboye kwayire kazi tuze tuzane kamera umunsi umwe nyene tuvyerekana no umuco w'ikirundi umuco w'ikirundi zorabisha amaso mvuga ivyo nabo umuco w'ikirundi twemerewe ukina porno zorabisha amaso zoza encore twe turakijijwe zoze rero kandi turi ba mama pasteur ba papa pasteur ibintu nk'ivyo umva twe turakijijwe ivyo ntitwabigira si ibintu biza kuri social media tuba dufite ingo zacu turiyubashe ivyo byo gukora ariko gusa iyo kera nari nkaze abaexe yunda batari abaexe nkabanga nka ingozi ni 30 ingozi ni 30 ndavyubuka uyu sumu ex n'umukunzi n'uturakondana nabikubwiye kandi madame wamweje kuvuga none reka ndababaze umuntu agira abakundanye nanjye sindamwanka none kubera nino mwanya inyisho nanje ndamwankiriki nyene nakwiriye kwankwa rero umva ngaho urantahunze mwiza ameze neza kandi abantu bose tumeze dusa neza je rero nzi n'ibindi mwe mutazi birabasha icyo nzi ndazi bangana mukundiye ndamukunda kandi turakundana nareyo bihakana reka nje kuri keke gatoye keke kaze gahera ngo murakundanye cyane nyene naco no muri bya filme naco cha tubitahura ariko gato reka ndakoze gatoye keke iga filme wayibonye gute igibanga seri je iyo nkunda kuraba ni ya musheshe ifu mu maso yamena kwadani ifu mu maso waruje gutongoza rujya nuko kumena kwifu ubu ruri ku Irondo TV mugire subscribe ku Irondo TV rujya rujama rwazi bukina rurabizi namubwiye ati menifu umuntu mu maso ntuzobimbwa yarayimumenye ko rubire amaso kine so turekane n'ivyo turi kuvyiwacu hama rero nakubwira twari turi kuri sije yuko filme arakazi ndibaza fana araza kunyunganira kuko banashaka twebwe turi abana muri filme fana rero byinshi amaze kubona nawo nabibaza cyane ko abo babaye mu gisagara ishi turazi ko twe dukorera muri no arabacamwe bakorera ko inde fani ndega mani nanyo bazokata aba diaspora bamurukira amahe ngomba ndakwibira ibanga ariko ndazi mu diaspora basoko ibi bintu ndabivugiye kuri Isaac TV sivyo fani yubawe sivyo vyose muza murapfa kumuvuga ngo iki niki hano n'ikibazo nza kumubaza za fani ivyo uraza kumubaza inbox ubu turiko tuvugana mu kiganiro no mu kiganiro bimubaza ariko je ubu mikrikiro abajeho uravyumva Fani Ravine n'umuntu yubaha n'umuntu amfise ku mugambi azane projet za filme ibindi abijane ku ruhande Fana ariyo basho ni mama pasteur genda namuba ukeneye iboro zibe yajana rugomba runasambuke Fani nabara runasambuze Fana cha ntabara rega Fani n'umuntu umuhanuzi twemera nija hama rero muri filme no kugira ko Fani n'umufana wanje mwamumenye Fana ari umufana wanje ko je filme na Fani je ndibaza nagutanze kumenyekana muri filme nibikogwa nayo gutanze kubikora ariko Fani narinda mufana kuko yagera imwe azazana cagi sasa nkubita hasi Fani cha ndamwegera Fani muri filme no muntu abimazemo igihe gito atari kinini gose je natanguye filme muri 2013 umva ndabiriye nari nkwiriye ko banagira yubire sina anniversaire gusa yubire yo konyebuka nkora filme sivyo ndi mu gukwiza diza narakoze Rasta sivyo ntimumbone guca sugupanchika nararushe muri movie nararushe ariko gusa vyose aho tugeze muri uyu mwanya ndabikesha Fani kuko Fani Ravine yaraje gufasha abanyengozi ruguru uraza akantu karuguru karateye ubwoba bumvise ngo murakora ngo ni sawa rwo nuko muri abaruguru none imana twasikoza kubyikanira muri uyu ngozi ni ruguru man ingozi ni ruguru harakaze babwire ku ruguru nabonye warabonye ziganzo bako kila ahantu havuka umukuru w'igihugu nyakwigendera Mutama
wakoze byinshi waranatumariye byinshi ariko gusa twaratewe iteka tuze turabivuga ingozi. Okay, turavyumva. Reka tuje kuri Fanny Lavine gatoya. Fanny no vuga ko numwe mu bakinyi basanzwe bakina filme nanjye ndamushigikira sana bivanye n'ivyo akina sometime ndabiraba kuko ntaravye ivy'iwacu ntacyo no bandi ko ndafasha igihugu cyacu cyo Burundi. Bo rero statije nabonye Fanny Lavine ntakiryoshe iyo umuntu agwaraye so mimwe kubera hari umuntu yasanze inbox arambaza we ntimwashwanye na Fanny bivanye na statize wanje ntakiryoshe nk'iyo umuntu agwaraye. Mbega uyu umuntu agwaraye agukorera iki Fanny? Stabana uransese agafu kabisa. Iyo umuntu agwaraye aguharara gute? Iyo umuntu aguharaye arakwereka yuko ari inshuti yawe ya hafi ko mwogumana ko mwenye wese aguma gukumbuye ibintu nk'ivyo nyene. Ndamushatse kuvuga nicyo cyashikwereka yuko harawe ariko muri ico gihe nubwo ariko waranditse stati nyinshi Fanny bikwigisha iki mbega tuvuge ko wazanditse stati bisigura iki ilevre waravyanditse ajya kuri stati ubwira bibone kuri stati ariko tuhana conscient n'abantu bariko baradukurikira. Icyo mbere no kubwira Starboy Jensen nzo ndumwanditsi wa film hari igihe nka ide iza mu mutwe ukumva menga ico kintu wogikorera ko nka filme mugo ukabona hari izindi projet ziri imbere nk'ubu jeje nari nteramye nk'uko nca ndimvira nkako kantu nyene ukuntu hariho n'abantu bashobora kuba mu rukundo akibaza yuko ari en couple kumba ari mu gahararo. None uri en couple cyangwa uri mu gahararo? Jewe ntana kimwe ndi suis célibataire. Ibana muzane rero menshi ngwanya ngo bazotanga ngahe amahera yo mbega nayo gutanga inkwano cyangwa yo gushika mu rugo bande hata uhari bazo yaje uri papa wanje agenda yashaka tawo kawo tuvuge rero ko hatarage bon igihe cy'imana nikiragera zorabe gatoyi. Okay, reka tuje kuri keke gatoyi. Keke uri umukinyi wa filme kandi uracyari muto cyane urahura ni challenge zitandukanye kuko ndazi abasore biwacu ntibicaye babonye idemu haha bariruka ndubwiye challenge zitatumaze guhura nazo vraiment bivanye n'akazi ukora kuko hariho n'abazo gupostinga yuko ushoboye hari ninge bazobona ko wavyonze kugira baponda ndubwiye challenge zitatumaze guhura nazo z'abasore ariko z'abasore message amakor ma message ndinaka kandi cyakubwira izina arabwira nakazi ati ngo nitwa nka B-face nitwa B-face oyenda mu exam kwe kutoyiha wewe kutovuga ati ndi Starboy je twadusanga tuzinanye taranakina oya basihe kuri example wewe ukazomba umuntu avuze ngo ndi Starboy ngurumva gwego ngo nkoraha urumva nuko nyene. Okay, uvyakira gute uzivamwe gute kuko twadushakiza impano ziwacu nshashe ntihagire umuntu azivyo ngazishoboye kugira ikibazo kugira zibandanye zitera imbere muri ico gihe uvyakira gute canke kugira uzevite bice mu buryo bumeze gute? Oya umuntu hama wewe urumviriza ukirenganira kubera ubuzi ushaka kugerako nuca uzurizera abantu bose ngo baragukunda uce wanika amenyo reka reka. Okay, tumenera ubufunga kuri kamera umuntu wanyuma heruka kubwira mukundane kubera bivanye n'akazi cyoko nta numwe bankunda uko nyine bamaze kubikubwira benshi barabimbwira ariko nta urakubwira ati wewe ngo tuje quelque part duhurira ahantu ze kundamutsa ahantu nyene oya habwo baraza kundamutsa jewe we nto urugenda kubona sinama ngenda yuko amato asumira umusheri wawe ntabwo ari no mu gihugu cy'u Burundi byo bikura namato asumira kugira ndabi akaba ariko araturaba akazi kawe uramuheba oya isha ntiyoraba ntabiraba ibi. Okay, film uri kuzikina nk'akazi cyangwa uri kuzikina kugira wiryohe nk'akazi? Okay, icerekana ko ari akazi n'igiki nk'umuntu yo kubaza ati icerekana ko film ari akazi n'igiki ibatse nari nzenza vraiment. Okay, uwoza kukuraba muhira ikintu yo cyayibwiriza akabona ati mbo ifilme kuriwe nakazi akavuga ati ndavye kijya kintu directeur macamuna ariko ivya kintu arakazi kenshi usanga nyene nk'abantu turiko turavugana usanga nyene nabazanye mu bintu vya filme ndiko ndacting uro fanye ko atabari imbere ya kamera ikintu maze kuronka uvuga ati iki cyose iki nyene uvuga ko ni filme yatumye ndakironka uguma mwishurira Joa cyangwa mwishurira ko nje namuzanye oya reka je ndamwibarize ka jo nishurira ikintu maze kugira mu buzima bwiwe akavuga ati kinagiye n'akazi twaramenyanye n'abantu najewe newe nturi umuntu twaramenyanye n'abantu byinshi nyene bitari bike gusa nubwo atari byinshi cyane ala yubahwe ala umuntu atamuzice Imana narinzi ni ngendana nanje ndazi undi twa ala naba mu cibitoki oya wo nta wenzi
Okay, tuvuge rero ko biri kose uko ubona uko watanguye naho ugeze ubu ivyo wifuza umaze dufate ko ari 100% kuri 100% wifuza ko ushikako muri kino gihe dufate ko umaze gushika kuri percentage zingana sha wapi ndacari hasi cyane ni zingaho geranije tombe nka 20 19 iyo ubonye bariko baragupostinga ndazi kera warabona bariko barapostinga abantu b'ivyamamare abantu bariko barakora neza ukiha ikibazo ukavuga ati kwereka abantu bariko barapostinga nanje kwereka batariko barampostinga muri kino gihe ubonye abantu bariko baragupostinga vyakira gute niyahe image wiha usubije ubwenge inyuma usubije imyaka inyuma canke imisi inyuma bandiko ndakura nene ucu byumva nyene gati nakuze bamubona gute ariko ihonye ariko arankata umuntu akuze n'umwana biratandukanye ariko hariho n'abana bapostinga bariho mugabo paraporo nyene iyo ubonye bagupostinze kuri wewe dufate usubije iminsi inyuma bataragupostinga uriko urabona abandi uriko urabona Fanny Lavine bamupostinga hari n'igihe utibaza ariko ukivuga waruzi ko uzokora bino bintu zo mukinyi wa filme canke waruzi ko uzobikora urumva nkivuka ntavyo narinzi kuko nari ukiri mutoyi je narabikunda cyane hari ama club narimo wasanga nyene nja kukina ibintu ko vya sida ne warugwaye si oya sinari ndayigwaye ariko ubu oya nubu ntayo nzana ibikoresho mpime biramaze gushika mu buzima bwawe kwipimisha mugira wase namagenda mu mezi 3 banyi oya ntambanye ndipimisha kuko imbanyi umuntu yifise uravyiyumvamo ko yifise inda biramaze gushika ugasanga nk'umugenzi wawe arakoroye imbanyi kandi ukabimenya ko ariko ni benshi cyane iyo bishitse vyakira gute conseil mumbabare gato ndiko ndamuyagisha gato kugira gusa arazi kwishura nibye abagenzi banje bakoroye inda hariho abaza kumanuza Kersi nukuri baranteye inda ndabigenze gute nkavuga ati mwebwe abo bana babandi muguma mwica ni mwihangane we ntakarajaye oya nukuri ndamutera vraiment kuko Kersi ayifise biba byaramenyeka deja tuko turakora filme abantu baba babizi bavuga ati nvyanyabyo n'umugore n'umugabo barateranye indikiniki wapi ndamutera uyu unya kana nayikuyemwo twaje tubipfa birinze biba vraiment Kersi ndabisubiyemo nindarinda ndamutera inda ndakwinginze Kersi ntuzoyikuremo kandi wanashana nicaho urabizi tuzoyivya gato nyuma yiko nza guhereza kuri Fanny gatoyi dusinyene na Fanny ari kibazo nza kumubaza nshaka kwanyishura gato Joashe kenshi mazi misi mbona abantu bidoga ku mastati abigeme bakidogera abatipe bari hanze ngo baba diaspora mama wanje usanga bakundanye ngo barababesha ko barungikira kanoti nanje barambeshe ko bazondungikira kanoti muga ntako ndaro abakobwa baba diaspora abakobwa bo mu Burundi bidogera imisore iri hanze mbega kuri wewe umukobwa akwiye gukundana n'umuhungu ari hanze canka akwiye gukundana nyene bagatigitana n'uri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi uri yo kugenda hanze kenshi abigeme bubu umwandikiye ukamubaza ukundanye nande uje nk'umusheri wanje ari hanze dufate iki muri ico gihe Kersi nyumviriza uko nshaka kunyumva uyo yarahejeje ko niwe mujene turi kumwe ushegerezwa kunyumva banzu reke ubahe boss ikintu ngoma mvuge rero Kersi yabahaye impanuro nziza sivyo yabahaye impanuro nziza kubisanzwe abakobwa umukobwa arenza twarinda akayikuramo ndanabimenye jewe noce ndamwankira ico kuba n'umwicanye s'umuvyeyi sivyo ico ngoma ndakubwire umukobwa arinza ashima gukundana no mu diaspora akagaya babona amaso ku maso ngaha we urahagabira hari abakoropa amatwarete baba diaspora kuko bari hanze n'abakibiti n'abakati biti hari no wajyari nabonye akamesura impuzu z'abana ikiniki ariko gusa nakazi kuraje kuko bari ku kazi ariko mw'abakobwa mwe mu bakunda herana bagora kugira bayaronke bari hariya listen munyumvirize listen to me all guys ndikunda baha advice let me tell you something mubaha agaciro respect them cause they are tired when they looking for money bararuhariyo bariko bararondera amafaranga sivyo nico gituma ndiko ndakubwira rero hari abatwigayisha hano generalize ariko nabo batukaye ariko nimana kwangeye ni vyiza ico ndakubwira abatwigayisha muragowe kuko aya mafaranga barondera hazogeraho mubonana uko mwabaziga man Snapchat yubawe
nabo bubaha abakobwa batazi uko basino Snapchat nguragira bigeme ngo bien ngo neza umudiaspora gaca abona abazungu akabicisha kakabagaya uyago nabone tamu nguri mu Burundi wacu yewe gaye kombino tubaza amateka ivyo twirirwa turabana tubaza ivyo birirwamwo yo tubaza ivyo birirwamwo naguciremo gatoyi ngo n'abahungu samutame baba bari hari yari ngo babesha ngo bafise ibintu vyatariki kandi ugasanga ngo arafise umudamu hariya mukagashaka nyene kamo ya mbiri none uri nka Etats-Unis ari no mu Burundi niba bimbaze nka jewe narongoye Juste ufise umuntu vyamaho nitama wamushaka nabandi ahubwo gusa uburyo bigera fani kubishaka mubiri ntibizobura kuza bigaragaza ntibizobura kuza kuko je ndibuka tuko tusoma muri Bibiliya igihe Yona Mirifi bambe no wa Mirifi yamigwa n'ifi Meriko gusoma Bible yarakorotse ifi kiramumira Yona amigwa n'urufi runini Yona niwe ifi niwe yamize gusa nuko ifi habaye ivyo kumirana bose baramiranye ariko cyo nakubwira coco nabo rero iyo bariko barahendana baramirana haba hariho ububeshi bagiranye rega Nowa aza kumigwa n'ifi kijya gihimana rero yamubwiye wewe Nowa gendo hanura abantu Yona bizabire ahubwo tubireke mvumengo no bankosora cyane ariko cyo nakubwira cyo aba bakobwa ndabahanuye reka gukunda abahungu mutazi neza ego ni wanamukunda bashaka kanoti ntiwimarizeko kuko nabo bahungu barabizi ko mubakurikirana amafaranga nico gituma baca bahitamwe kwibeshira ko bafise ibintu byinshi fani sivyo atavyo bafise kugira babahende ugaca birangira umukobwa wo mu Burundi avumye bifese yarabivuze bifese urazi kuri jamaa yangu we warabivuze kabisa uvuga ukuri umukobwa bwira kwereka mu Burundi yavumye neza atwarinda taninda muhira agaca yiba oya fani yiba oya igitani yibaruka rero bisigura yuko yaravumye fani nyarwana kina film fani ari yubashe ndiko ndabwira biyubashe uburera aravuma ko kwataravyaro no Kerisa ari kumwe n'abantu bazima ugendana n'abantu bazima ucumenya n'ingeso none yohanura abantu ntibakure nk'amada yohanura abantu ntibagira ibi nibi atari umuntu muzima urumva ko baza kubimubwira babiko umva ndabivuge kuri Isaac TV fani yubawe na Kerisi yubawe bano n'abantu bazi reka kumuvugira umugore tuzoja mu isi umugore wanje fani tuzoja mu isi n'umugore wanje Kerisi n'umugore wanje Kerisi kono muri filme dukana ariko turi muri sous forme ya movie sivyo umushiri we yihanga ntawo ndamujanye cyangwa zaje mu rugo kuko ni wamuha ntani nkwano turabona nyarahiyo ico nabwira rero Fani arazi carimwo Kerisi arazi carimwo yababwiye ko arakaza ufise inkwano ubunyene ko ateragenda kamurerura iki mwana je niwozanira uburofu ufise ngo mwigeme mukundanye mfise y'inkwano ndaza nkakwakwanya nkigiye ukeka kwakwanya utarakwa umba uvuga ko mwigeme ko ari wawe ngomba ndabahe impanuro kandi siri ko Fana zakunshigikira je numve kumbona uko papa wanje ni pasteur mama wanje ni diakoni sivyo muri eglise Pentecost wanashaka ibatangaza ariko urabona je ndi star boy ivyo je ntemubwira ico nakubwira rero umukobwa wese kugira ngo ubone ko yavomye ngaha mu Burundi atwarinda nkuko Bifese yavuze vraiment ntiyabeshe ariko abo bantu batwarinda n'uburyo baca mu nzira zitari zo fani ntibaba bajije neza aba legend nka twebwe cyangwa nka fani sivyo abantu bazi ivyo turimo sivyo kuko ngoma ndakubwire abakobwa biki gihe bifuza kugira iki kumenyekana barinze kuryamana advice ngomba ndabahe bagenzi mwege mwirirwa murashurashura sans prudence sivyo ibaze ico caha vraiment sana prudence vraiment ntufise prudence rero bisigura ko atari ica ni icaha ariko gusa hari umuntu acarenza akasha nayo utambaye prudence rero bisigura ko abakoze vya bibiri ni bibirimo ni bibiri mama ngo bimbaze ni bimwe bimbaze vyarambaye pa cyana yibuka mejeje ico nakubwira gusa ni icaha uzi gute waruzi Fani we barabizi waruzi ko umuntu muryamanye mu mwuka buryo umuntu muryamanye hariho imyuka gusigira Fani imivumo canke ibintu vyiza imikoshi imigisha birabaho nico gituma rero n'umuntu muryamanye ufata imigisha bigeze imigisha yose abayitwara naregeze gukina film iranga kujya hiti kumbe ca ndakema yaramvumye ariko imivumo twarayikuye ko ico no babwira rero awaroza amashuri nk'abakobwa mwe musambana ndabahanure mwabakobwa mwe musambana mutifunga ko murahiga hiti saho bica egera Fana bahanure rero ni wo muhanuzi mu Burundi bwose kubera amaze kumpanura sivyo Fani ko amaze kumpanura cenda amaze konja mu nzira zitari izo yagukoreye ko cyazo na buraruwa
hama abafana rampanura Joachim izo ngeso si nziza ikintu turabiheba rega icasugu kuba wako Ikibazo nzanda nkukubaza icyaha no kugisubiramwo kabiri sivyo ikibazo ndakubaze kubera ikiganiro cyabaye kirekire uca fana cyashaka acagira cyakivuzeko byarigeze kuvuga ko fana igeze gusohokana na Chris akina muri ihuriro TV ujya muganga uco mubona ico wewe uvuze yuko ahora guhanura kandi vyiwe ubizi ico cyo tukibaze basi nk'umuntu wa hafi wa fani kandi ahora guhanura ico cyo tukivuze kwiki Chris ngo muri ihuriro ko basohokanye nande na Fanny Lavine ni hafi yawe kandi warabibona sometimes Chris ndamuzi na Fanny ndamuzi ariko bakundana siho narindi gendo bibibarize igihe bakundana siho sivyo ntibindi sigura ko igihe mwakundana siho Starboy ikibazo kimbaje kabiri je ndakubwiye jewe Chris twigeze dukundana ngo twarakoranye akazi mwakoranye film yego urugendo igice cya kabiri ariko kuronka umuco si bibi jewe Chris naho twahurira kugira ngo dushobore kugendana ariko abigusabye sometimes wavyeme kubera iki ababinsaba ko twogendana ni benshi ariko si bose baba bifitiye ni mukora umuti oya irongera amahasi wazi kuntu nkumbuye kuja kugemurira umuntu yibarutsa amahasi uwi wanje ni mu mwitege vuba cyane reka ndakwishurire ariko arakosha ngo ni mukora umuti mani hari ubutipe bwapfuye bwipfuza abantu bukabura aho buca bugaca bwosha abantu ngo babagireyo we vyarakunaniye kutaje naba gukatira wangu umuntu jeje ntiharagera uko biri kose Chris niwe wabona ko hageze ariko arakomeye we nubona ko Chris n'umushurashutse oya sibuze ko ari none kubera ko ivyo nibiki jewe ushakura ko nkomeye oya je mbona ukwiye yanzi ushakura ko wocu giriki oya naca ati je ndakijije naca ati ndakijije washiye Starboy je kuntu umugoma munyagiriza ngo ikini ubu wanje ndi mukuba mwereka okay duse nurangiza Fanny duhereye iwawe kuko hari byinshi wovuga bijanye na filme ziwawe turi wafana zinayo ne turayikurikirana sana hari byinshi wovuga kugira duse n'abasoze tugenda guca sivyo tubera twavuze umwanya munini rifo ko tugenda kora abantu twokorana agafutari canke iki gashore gufungura tumererwe neza icyambere mbanje gushimira bano bashitsi banje baje kungendera ndamushimiye Mr Joachim Smith ni muto ariko si gito na Mr Home mushimiye ndachaza honeka wavuze bagire subscribe handi kuri Fanny Lavine navuze abashitsi Joachim Smith ndaguhaye ijambo kugira ubivuge twe tuziwe ntuzi Joachim Smith yubahwe ni muto ariko si gito Joachim Smith no avuga amajambo menshi ariko bugyaga yayaharuwe nimuze murumviriza yavuga ngo muyafate uko ari uburofa yumvirize buke witonze sanga mu impanuro nyinshi hama kandi n'umuntu afise urukundo akunda abandi ngene numvuga ko byinshi anubatse kandi ubaho urugo rwiwe ntimumenyere ibyo bavuga bari karajokinga yene hinde mugende kuri Inkinzo TV mugire subscribe kandi mubisharinga ibikorwa vyiwe kuko harimwo inyigisho nyinshi muri ibanga seriho n'ibindi ku bantu bubatse acha bibona nyene ego hama tuje ni wanje kuri Fanny ariho rikarabara batarayigira shawo warambaniye vrem genda ugire subscribe shawo ndemere haba kuri Starboy Isaac TV Starboy kuri Instagram kuri Facebook page ya Facebook ya Starboy Instagram Isaac TV turabakunda cyane kandi mwubahwe nako ndababwa ndagukumbuye okay voilà so naje nsezera icyambere cyo ndashimiye Fanny cyane byimva mutima byinkora mutima kandi vraiment Fanny n'umuntu afata neza abantu sikuvuga ngo niko dukina filime gusa oya Fanny n'umugwa neza sasanze icyaye mukimaze ibyo biragusha wavutse nagasukari cyari yange muri ibaze umuntu yabonye kuri station oya reka icyaye sanze gihezere reka anzu vore avuge oya ndabivuze ibaze Joachim Vrema yabonye kuri stati nanditse yuko nkumbuye icyayi kubera isuka barazi yuko bimaze iminsi atayihari aca muri ati Fanny ntegereza kumanukira isukari sanze bakimaze sawa twagize hama rero je nagomba ndabahamagarire abantu mukunda filme ndundi abantu munakunda no kuraba zino interview nimwibaza ni jogging nk'abantu ugize subscribe biradufasha sivyo unagize like guca yo hari umuntu yagacuritse basha nyibutsa hari abigwa baracurika man dislike vraiment none ubu ufise ndero none wabonye hari like basi na commentaire yakutuka umuntu muhe courage vraiment nentuka turakora wowe bakora nawe ibyawe tubibone uza kugira dislike kubera gira like sivyo Junior cyane ibintu wabigaye tumushira ko like uvuga ati
esprit mutaha esprit ikindi naco rero ngoma ndababwire turiko turakora sivyo kuva Ingozi Babarao Joaquin Smith the man himself ndiko ndakora genda wandike muri YouTube Inkinzo TV urabe film itandukana n'udufilime aho rubona twahandi mu bindi bihugu kuko mu Burundi twese turashoboye sivyo fan ama image meza Jedeo yubahwe no cameraman wacu mwiza bimeze neza hariho Iva umwanditsi mwiza turiko turakorana so ntibagiye yuko na Fanny Ravine n'umwanditsi bugira sumukinyi gusa Fanny Ravine bugira afise impano yo kwandika rwo gusa abantu mamushaka mubona ngumengo hari imirimo y'abagabo Fanny Ravine arabishoboye byose kandi n'abakenyezi mu Burundi barabishoboye sivyo sawa ikindi naco muce tuvuye ku Nkinzo TV televiziyo yiwanje jewe ndi CEO hariho Fanny Ravine official genda ugire subscribe vrema sivyo genda ugire subscribe yabivuze kinyaruka ku Rondo TV CEO ni Dani niyo nkuru Dani ganye byagenda abantu bakina ama filme ndabakunda ifoko ra munchorera umunsi umwe sawa munyumvirize Dani mumugirire subscribe muce musimbira ku Nkingi TV professor wabita professeur Ingozi murabe filme yitwa Inyatsi iri kirabikora irabiciga bigacika muce musimbira kuri Leo Boy Films ushaka action ushaka kubona ba Jetri ba Jackie bo mu Burundi uraza kubibona kuri Leo Boy Films hama rero sezera ndashimiye Isaac TV ndabakunda cyane ndukuri sukubesha murabona ko rimwe na rimwe ndabaseriye Isaac TV mwiko mubikora neza turabakunda cyane kuko mugwa mutugarukirako ntako mutago esa yandi ma TV mwoje mukaza muradufasha vraiment mugakurikirana abakinyi ba film hari abaca bigarisha ngo tubamayira we umuzo wa mushonje n'abajournaliste bashonje bashaka amafaranga arasta kugira baronke inkuru mwe muratomboye ko muroze vyamamare nka twebwe turagoye kubona ari abantu batwirutse hari abantu twabatwirukanye nje Kim interview we ufise views zingahe jamuruko nuko ukuza gataye na views banzo ndero sindaheze wewe uvuga n'umusi wose oya reka mvuga ya nyuma reka ndi umugabo rasta ifako mvuga kandi nta mugabo azi ivy'undi kandi nta n'umugabo adacibwamwe ariko wewe so uravyumva ico kintu rero nubuhanuzi ku bandi ba journalist Starboy irifoko nawe irifo Starboy kubibabwira no kuri Starboy yubahwe kuko umutima afise Starboy muri Isaac TV jembere novuga ko ari we wa mbere ariko bikora neza kuko aribuka abakinyi ba filme akatugarukirako ebana akiruka inyuma yacu kandi nta mahera dusaba nanje barashonje Isaac TV iri kubitegura neza abandi mu interview baje bashaka ngo tubanze tubasororere tubacorere abo barashonje nanje gituma ndabakunda urazi gituma nuko njaho ndabiraba nkabona ko ari vyiza nkavuga ati abasenoreka kubashigikira rero abantu batabaraba baje kuraba izo filme nibasanga zimeze nabi nibabashite ku Nkinzo TV niho cyane nemera kuri baba Messi nzoza bivuge bwusa Nkinzo TV bagire subscribe nabivuze deje kigano zimeze gute ifilme naziravye nziza zimeze fresh ariko aramutera poudre ifuye ndashimira rero bariko baradukurikirana sezera twavuga amajambo menshi kigano bacabaye kirekire mu kubashigikira nituba nanje ndaje gukina okay reka rero unawase n'usezera kugira ndashimiye manager wanje umugore wanje Annie Darlene ni wamfasha kugira ngo ngire courage kuko ndafise umutambukanye ifoko zo turabibuka fani ndafise aho mva sindikirara sindi mayibo ndafise aho mbarize n'uyu n'uwanje inde kamera ndaramubise byo kugira kamera neza ase n'usozera kandi ugire nico uvuze kuri Isaac TV kuko novuga ko ni jambera cye kuri Isaac TV Imana ishimwe ingidira jo ndakwiya aranyiyamye umviriza ndashimiye Fanny yatwakiriye yubahwe ndashimiye ko Fanny baba mbye tuyubaye urazi umuntu akwakira ariko ni bye bivuga waravuye reka shimire ariko baradukurikirana shimire the boss hapa izina hotariya barakuzi nende cyamama bivuge nawe ntugwa reka kuntegeka ni Joaquin Smith reka ndagushimire nawe Starboy ego shimire na kamera bani hariya Junior sinaenda muzizini okay nanje mu gusa n'usozera nanje ndabifurize urugendo rwiza ruza kubakura ibujumbura gushika Ingozi muturamukiriza abanyengozi ku Gasaka ari aho sinavuze kubibwa ni waje no muri Zoom baramutse hariya magana ntavuze nabonye ibujumbura rasta isi yarahindutse wazi ko ibujumbura hahindutse narinze nje ngo nze kujya imikeke ubu hagwiriye imibu ifise gitigire gusomba imikeke byagenze gute mana tuba barigira n'ivyaha wala yalla wowe usanga waraye kuri beach
subhana wa ta'ala hariya hari amazi menshi subhana wa ta'ala Yes bakunzi ba Isaac TV murazi ko ndabakunda ni Mr Home Mr Me ndabakunda cyane gira subscribe ahantu hose bakubwira sabone njya kugira sabone none utayigize vraiment waguza amamega yawe ya 10000 uciuyaheza atanu umuntu n'umugiye kugira sabone ivyo birumvikana hari amafilme menshi jya kuri Inkinzo TV ugire sabone kwa Fani official hari anye naho nugire sabone nanje urashobora kunya nimubonye ikiganiro kirazira gushira ko ani like ngo babivuze tumuja hari anye muri commentaire uvuga ati bijya bintu si vyiza mwagize bimeze ukunuku kutukana si vyiza ariko impanuro zivuye kuri mwebwe turazikunda cyane gose ni Starboy Instagram agenda wandike Starboy Isaac TV no kuri TikTok Starboy Isaac TV cyangwa uje kuri Facebook wandike Starboy urashobora kunsangayo nimba watinye kuvugira muri commentaire ya YouTube ushobore kunsanga kuri Instagram tuyagumbwira ati bijya bintu wabigize fo ega tutanuranye igihugu nikizokwigera gitena imbere kandi tunavuga abajene tuko turateza imbere igihugu cyacu Burundi nkuko leta mvyeyi leta nkozi kugira dushore kwiteza imbere twebwe ntiturindire leta ngo idufashe Sika dukina amafilime hama dukore ibiganiro tugire nubwo dushore kwinjiza n'igihumbi na 2 je ntunzwe n'uwo mwuga ariko ndabikubwiye ntushobora kubitahura utabitahuye rero nico gituma utaja kuraba ivyiwacu ariko umunsi wabitahuye ko ndabikora nk'akazi uzoja kuraba amafilime canke uraye ibiganiro vyiwacu bizoba byiza gusumba Akim Jinyo niwe yari nyuma ya kamera niwe ariko aratuma n'amasana amasa neza turi kumwe n'aba NGZ ku gasaka ari hose turaja murazi sometime bikenewe turaja tafisi ibiganiro byinshi kuri Isaac TV twakoreye Ngozi hubahwe hose igihugu cyose cyubahe kuko turabakunda cyane gose ni Isaac TV bye bye ciao ciao cha Bilale